Haleluya. Leo nagomba dusangire ijambo ry'Imana, naje dusangire ijambo ry'Imana. Umutwe uvuga twahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. We are called to belong to Jesus Christ. Haleluya. Twahamagariwe kuba to belong, kuba aba Kristo Yesu. Nagomba bamfashe na bire kirundi Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere gushika kuwa gatandatu. Tubanze gusoma ijambo ry'Imana imbere ko tuvuga ibindi. Abaroma rimwe umurongo wa mbere gushika kuri gatandatu. Belonging niyo mokle shaka ko tuyaga aho twapartena canke aho turi. Icetse Paulo yandikiye Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Jewe Paulo umushumba wa Yesu Kristo nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu vyanditswe vyera, bavuga ivy'umwana wayo yavutse mu buryo bw'umuntu mu ruvyaro rwa Dawidi, yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mpwemu yera. Ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe yaduhesheje ubuntu no kuba intumwa kubw'izina ryiwe, kugira ngo mu mahanga yose habemwo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo mwahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. And you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. Ninda ifise mu gifaransa nawe nyina dufashe, biradufasha gutahura cyane amajambo. Umurongo wa gatandatu gusa. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Christ Jésus. Haleluya. Paulo yaragerageje kuvuga arivuga, aravuga ko ari intumwa yabihesheje na Kristo mu buntu bwiwe, aramuhamagara, aravuga n'ingene Yesu yigaragaje mu mubiri, aravuga ingene no kuzuka kwiwe kwagaragaje ubushobozi. Abantu benshi barapfuye ntibazuka, amadini ni menshi, abantu bakomeye ni benshi, ariko mu bantu bose babayeho bagerageje guhindura ibintu mu isi. Barabayeho ba Gandhi, harabayeho ba Muhammad, harabayeho na Rwagasore yaraduhaye independence. N'ubu ariyo bakinyi bakomeye twirukira kuraba. Hari abantu bakomeye bazanye amadini, bazana ibintu bitandukanye, ariko muri abo bose nintaba nihenze uwapfuye akazugwa ni Lazaro, yarazuwe. Ariko uwapfuye urupfu arapfa, muri abo bantu bagize impact arazuka ata intervention y'umuntu numwe, n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amashi menshi kuri Yesu Kristo wacu. Sesara nico gituma tumukurikira, nico gituma turi nyuma yiwe. Ivyo yavuze iyo apfa agaherayo, uno munsi ishengero n'iryari kuba rihari. Uno munsi naho ivyo yavuze nabo abo yazuye tutabazi, tutababona, mugabo itiza wewe yarazutse. Même les hommes de la science barabishingira intahe ko Yesu yazutse. Nta numwe abihakana, n'imva yiwe iriho, nta n'amagufa yiwe bigeze batora, kuko yarazutse, ariho, ni muzima, ntiyahezeyo. Haleluya. Amashi menshi ku mwami wacu. Rero Paulo atavuga ati c'est lui, niwe yamgize intumwa, niwe yampamagaye. Paulo ntiyabaye apotre autoproclamé, ntiyavyuse rimwe avuga ngo ndi apotre. Uno munsi turavyiyitirira, ariko Paulo aravuga ati uwazutse yarampamagaye angira apotre, niwe yabingize, niwe yampamagaye, sinihamagaye. Kandi ntiyambwiye ngo ndaje kubaho neza, ahubwo yambwiye ngo uzohura n'amarushwa menshi, uzohura n'amakuba menshi, uzohura n'ibibazo vyinshi. Ariko munsi atavuga ati yaradutumye kugira ngo abantu benshi bubahe izina ryiwe, abantu benshi bakizwe, abantu benshi bahinduke, abantu benshi bamukurikire.
Paul rero ku murongo wa 6 niyo nagomba guhagarara. Acavuga muri abo benshi bubaha Imana, bubaha izina ryiwe, namwebwe minevame kigobe murimwo. Haleluya, haleluya. Acavuga ati ni benshi, ibi bintu turimwo hari ababitanguye, bahamagawe n'umwami wacu Kristo. Paul aravuga c'est lui qui m'a appelé, naratanze baton. Hariyo ba Timote, ba Tito, ubutumwa bwiza baragerageze kubukandamiza no kubuzibira, ariko ni unstoppable, nibwigeze buhagarikwa. Ishengero ryarigeze kudisparesa, riba invisible, ariko ryariho, rikorera mu mazu, rikorera mu vyumba, rikorera mu mabarabara, rikorera hatabonwa n'abantu, ariko ntiryigeze rifudika, kuko waritanguje yarapfuye arazuka, ariho ni muzima. Haleluya, haleluya. Paul rero acavuga iki? Ngo benshi, subiramo 5 et 6, niyo ngomba guhagarara. Yariko aradekriva icari, adekriva umwami wacu, acahereza ahantu rero ngomba ko haturaba uno munsi. Niwe yaduhesheje ubuntu no kuba intumwa kubw'izina ryiwe. C'est lui, sorry. Uno munsi, il y a beaucoup de pasteurs, des évangélistes, abapotre, ico bita autoproclamé bonyene. Azinduka ari apotre, ataha kwa se na nyina. Apotre célibataire, prophète célibataire. Kubera ni autoproclamé, ntaho vyarinze guca. Muga Paul arabidekriva neza, n'umupastori aramuvuga. Mumurindire yubaka urugo, aronka umugore, ariherwaye, atange ratio, abazane muri Sunday, hamafata umugore wiwe amuzane muri eglise, amwigishe gusenga, amukurikire. Ariyo n'aba autoproclamé utamenya madame yari, atamukurikira muri ivyo bintu vyiwe vya pastorale na apostolique nande. Paul acavuga yari disqualifié. Rero Paul acavuga ati niwe, haleluya, niwe. Kandi rero ba autoproclamé basumba induru abahamagawe. Yesu ashimwe, haleluya. Nukuvyitwa bitari autoproclamé biteye ubwoba. Ibi bintu vyo kuba apotre pastor biteye ubwoba, si biteye urarira. Paul yo uhushura abantu n'inkoni no munsi, yo dukubita. Alo, haleluya. Ngiro muri kumatimani kurinde ba autoproclamé. Zena radukana imiriro ngaha, nkumva ivy'Imana ikirambwira ngende, pasteur amatirindi bananibania. Niko batangura ba autoproclamé, barambaniye, barazibiye umuhamagaro, barazibiye ingabire, acavunduruka kagenda. Ejo mukabona kuri Facebook na affiche, mwari muzinanye ngaha. Alo, mumbabarire ni nabicako. Haleluya, haleluya. Umunsi umwe pastor yaranterefonye samedi, dimanche ngira nje kwigisha ahantu ndi fire, ati ejo ndakubone muri eglise. Ndasiba ahantu naringiye, ndaza ndunama ndatekana, sinanavuze ko nashavuye. Hama ndicara ko narinzi ko utarezwe ntacyo uzovamo, udateguwe ntacyo uzovamo. Ugumutse uzorera abagumusi b'umugumusi, ugire Eglise Internationale de bagumusi. Haleluya, haleluya. Ndiko ndavuga Paul avuga ati niwe yaduhesheje, nacho turi tutagizwe, nacho dufise tutahawe, byose nivyiwe, bihamagaga kuba ivyiwe, par lui, à travers lui, pour lui, byose nivyiwe. Haleluya. Natwebwe turabiwe, nous appartenons à Jésus. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya, haleluya. Yesu ni mwiza. Nta muindependa baho muri Kristo, twese tudepanda kuri Jésus. Nta muindependa,
tuba independant vers le péché, mugabo turadependa kuri Jésus. Yatugize aba independant kuri Satan, atugira aba independant ku cyaha, ariko kuri we turadepanda kuri we. Niwe atuganza, niwe atuyobora, niwe aturongora, niwe aducira inzira, niwe adesida mu buzima bwacu. Niwe decidide, reka bari we uvuge nka Paulo, niwe aduhesha kuba icyo turi par sa grâce, kubwo buntu bwiwe. Haleluya. Yesu niwe akugira icyo akugira, niwe aguha ibyo aguha, niwe aguhezagira, niwe avyironderera bizogutuma uhinduka, niyo abiguha bizokwegereza ubwiza bwiwe. Haleluya. Hari abantu bironderera bakavuga ngo byaramvunye. Anabironse no muri eglise nsubira kumubona, no muri amasengesho avuga ngo hasenga abafite umwanya. Sinzi gituma umuntu aronse acabura umwanya wo gusenga. Mbwa karonka umwanya w'ibindi wa association wa sport, ukabona umutipe ariko akrize bana tunamombea. Akanoti kabonetse dimanche mugahura mu training ya Adidas nziza. N'agapira n'akaeswime. Ebana mumbabani n'abatsitaza. Yahora mu maomba dasiba bana togota rama mashakata. Haleluya. Krize njara. Imana yuguruye atangura gushikasa après 30 minutes. Mugasi we ndiko ndavuga. Haleluya. Mugahura wewe uje gusenga nawe agiye muri sport. Avuyeyo afite urubanza rwo kuganduka. Avuyeyo hari abantu biganye kuri jeto no kuri ntuze bava bahura muri ville. Asigaye aja no muri ville kare yahora hariya mu Gihosha canke haruguru très loin. Mugabo nasigaye yegera mu bandi. Ibintu wumva ko ari vyiwawe bigushira kure y'umwami, ariko ivyo uzi ko yaguhaye bituma umwegera gose, bituma umukorera gose, bituma wegukira we umwiha n'umutima wawe. Kuravuga ati ibi bintu n'ubusa, byose n'ubusa. Yabimpaye ndamukorere, yabimpaye comme les outils de lui servir. Sivyo kwishira hejuru, nivyo kumushira hejuru. Nawe azoguhezagira akurunde ko agusaze ko ubuntu bwiwe n'umuhezagiro akugwirize. Uronka ivyo urya, nivyo wambara, nivyo uhezagiza abandi, nivyo ukoresha umurimo wiwe, kuko ntivyaguhinduye, niwe wabihinduye bikwegereza ubwami bwiwe. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya. Bandaniriza verse 5. Kugira ngo amahanga yose, kugira ngo mu mahanga yose habemwo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Haleluya. Haleluya. Ngo mu mahanga yose hagira abumvira Imana babiheshwa n'iki gahemu? Oya, babiheshwa n'iki? No kwizera. Uno munsi tubiheshwa na byinshi. Tubiheshwa nuko niwaza kuri Yesu ingorane ziraheze. Tubiheshwa nuko niwaza kuri Yesu. Uno munsi biragoye no kuba pasteur utagira imodoka nziza arizo zijegera ukamengo nturi pasteur. Ariyo nandi matitre navuga. N'abandi ugasanga umuntu ariko arondera kwa speciale mu cyumba aho bamushira kwibiganza n'imikoshi. Nta mikoshi ba ku muntu yakiriye Yesu. Haleluya. Hari abantu barondera ibintu speciale baheshwa kwizera Kristo n'amapromese y'ibindi bintu. Ariko Paul arabivuga neza ngo kugira mu mahanga yose haboneka bamwubaha, babiheshwa atari n'ivyo babemereye, ariko babiheshwa no kwizera, no kwizera umwami wacu. Haleluya. Only faith, la foi, celle sauve. Sola fideia, sola scriptura. Niko Martin Luther yavuze. Ukwizera niko kuzoduhesha kubona Imana. Ukwizera niko kuzotuma dushikama. Ukwizera niko tuzotuma mu bihe bigoye. Mwe mwari muzi ko bazogera igihe abantu bose baguma mu nzu, indege zigaparkinga ku isi yose, parking hajya, abakomeye n'aboroshe ndani guma mu nzu. Sinzi igihugu bambwiye ko ari byo nabonye amafoto murazi gutubona. President umwe yarekuye kubera abantu muri abantu bamara bagumutse kurongora abantu ntivyoroshe. Uyo mutipe yarekuye amatigre n'amariyo azunguruke muri ville kubera abantu babagumutse baguma basohoka babwiye guma mu nzu bakiyiba. Atarekura amatigre n'amariyo sinzi hariya muri Aziya. Abariyo agira patrouille. Usohose bakubwiye guma mu nzu uhura na riyo nigufa ntibatora.
ni anterema, kuganduka, guca ku mazi bibera rimwe byose. Mwari muzi ko azogera igihe isi yose yugaranwe mu nzu, isi yose ibe confine. Rero muri ivyo bihe bigoye mu isi yose, ngo kwizera niko kuzotuma duhagarara, dushikama, tutaranduka imitima. Urupfu nirudutera ubwoba, ruje n'inzira yo gutaha iwacu. Nituvuga ngo ntidupfa, bizoshika dupfe, ariko urupfu si fin. Urupfu ni intango y'ubundi buzima inyuma y'ubu. Haleluya. Nituri mu bavuga ngo ntidupfa, mbwiraho muri kumwe ntutinye gupfa. Uzoba uhejeje misiyo yawe ku isi, ngo sinzopfa. Bibayeho, don't worry, tuzosubira duhure. Haleluya. Rero nitwari ivyo bihe ubirenganamwo par la foi, ukwizera. Hari ibihe bitoroshe, mbega ugize mariage nturonka umwana ubwo nyene ntibitera ingorane mu rugo, ariko kwizera gutuma uhagarara nka Aburahamu. Yarabivuze izobikora. Umwana nataza ntigisobanura ko tutari marié. Uzohagarara, uzoshikama muri ivyo bihe. Aho ushitse bakubaza usa abana bangahe, atanu muraronka. Ukwizera kuzotuma uhagarara, ushikama, unesha amajambo ya wa mubi, unesha ibibazo. Uraba abandi basa abana, we nturamuronka. Ukwizera niko kuzotuma tunesha ivyo duca mu vyose. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Ukwizera. Hari ibibazo ducamwo, abantu n'ibintu nibigufasha, ariko ukwizera nukumenya neza, udakekeranya. Ibitabonwa nivyo bitwemeza kw'ivyo twizera rukuri. Nitwemezwa n'ivyo tubona, twemezwa n'ivyo tutabona. Ivyo nyene tutabona nibifadika, nibiboneka, ariko biratwemeza indani yuko ivyo turimo ari vyo, yuko ivyo twemera rukuri. Haleluya. Haleluya. Ukwizera. Paul avuga rero ngo Imana yantumye mu isi yose guhamagarira abantu guhagarara mu kwizera. Kwizera umwana w'Imana mu isi yose, bidafatiye ku bintu, bidafatiye ku bitandukanye, ariko kwizera. Verset 6. Haleluya. Kandi namwe muri bo ahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Mumbare ndavuge mu Cyongereza. And you also are among those who are called to belong. To belong. Haleluya. Andakunda. Rero jewe naje kubwira Minevam Kigobe, naje kubwira umuntu wese ari ngaha, warahamagawe to belong to Jesus. Warahamagawe uwa Yesu Kristo. Warahamagawe uwapartena kuri Yesu. Ngiriho muri kumatiti appartient à Jésus. Haleluya. Iki kintu to belong kirakomeye. Nitwabiraba neza, ibibazo byinshi biri muri where do you belong? Wapartena hehe? Ubikunde nubikunde, ukizwe nukizwe, you belong somewhere. Tu appartiens quelque part. Tu appartiens quelque part. Hariyo n'abantu bakizwa bikabananira gushikama kubera bari basanzwe bafise ahandi hantu bapartena quelque part. Nta muntu numwe atagira ahantu ari. Nico gituma muzosanga mwisi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma muzosanga umuntu wese ategeza kuba afise ahantu yapartena. Twaremwe n'Imana, Imana ubwayo yari yonyene. Haleluya. Haleluya. Imana yari Imana rudende. Nagira nabwire ko Imana itigeze igira iba yonyene ivuge ngo yo ngo birangoye ndije. Imana yari satisfied. That's what we. Nico gituma tuyita Imana, yitwa Imana. Point. Imana nukuvuga iki? Ni Jehova Elohim. Jehova yari Elohim muri bwinshi, muri yonyene yikwije. Nta juru ryariho. Bari mubizi. Nta n'abamarayika bariho, nta n'ijuru ryariho. Bibiliya iratubwira mu itanguriro, imbere na mbere Imana. Point. No heaven, no angels, no, nta kintu na kimwe, nta juru ryariho, nta bamarayika bariho, nta kintu cyariho. Hariho Elohim, Jehova Shalom,
Jehova Shama, Jehova Sabaoth, yari yonyene. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya, haleluya. Umviriza, Imana yari Imana yonyene, iba muri yo, ibana nayo, iri kumwe nayo, iri yonyene, iryohewe, inezerewe, iri satisfait, yikwije yonyene, ibana nayo, ivugana nayo, iri satisfait. We rero ntiwaje ngugira ngo igumbire uyifumbatire ngo iri bavyita gute vya bindi, to be alone bavyita gute? Oya ari mu gifaransa tukunda kuvuga gute? Imana ntigeze iba solitaire. Imana ntigeze ivuga bijya vy'abahungu ngurumva ngo ikirambi cyamurambiye, ntikigeze kirambira. Imana ntigeze ivuga ngo irakeneye. No, he was alone, iri satisfait, inezerewe, iryohewe, ari Imana. Nico gituma yitwa Imana, nta undi muntu yitwa Imana, nta kindi kintu cyitwa Imana. N'izindi Imana ni Imana minuscule, ariko Imana yacu na ordinateur wanditse Imana iragukosora, ni majuscule, ni Imana isumba izindi Imana, ni Imana rurema, ni haleluya. Amashi menshi ku mwami wacu, ni Imana rurema. Haleluya. Niyigeze iba yonyene, mbwa yari yonyene. Nimubimbaze ivyo pastor azobasigurira. Nigeze yumva ngurumva ngo nguno musi ngo njahe nguno yoyo nana hariho hose hari mu Mana. Bibiliya nikivuga musome neza, in the beginning God, imbere na mbere Imana. Iryo jambo imbere na mbere abizi gifaransa je carangora mbwa mu nkosora, ariko iyo tangira mvuge nta niyo mwize. Imbere na mbere nico bita passé infini. No, ntimwize mwere infini na plus l'infini mu biharuro gutya, mwere infini na plus l'infini. Rero ijya jambo rivuga imbere na mbere nico bita passé éternel. Muzi eternité hariya tuzoja, hariyo na passé éternel. N'Imana itarabaho hariyo habaye hiki, yatanguye kubaho ryari Imana. Ndavuze ko hari abantu bize, Imana ibahezagire, sindabarengeye akarimba, ariko agira uhaguruka atubwira itariki n'isaha n'umunsi Imana yatanguye kubaho. Cyande pozi micro ivyo pastor ndabivemo, kubera Imana izoba yatubeshe. Yatanguye kubaho ryari? Nibango Imana yacu yabayeho dans le passé éternel, yari yonyene. Haleluya, amashimesh. Muruko kuba yonyene ikirigaburamo yigira nyene muri bwinshi, irigaragaza mu byumve neza, mu byakire neza ivyo mvuze, niyagira ubivuga ukundi. Irigaragaza, ntiyaremye izindi Mana, irigaragaza muri butatu: Mana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Mweranda. Irigaragaza ni yonyene, yigaragaza muri butatu. Je nitwa pastor, kandi nitwa Papa Nesi, kandi nitwa Marie wa Joel Nkurunziza. Ni pastor yamubatije, sinanze kuvuga birebire, ndi marié. Joel pastor niwe yamubatije. Ego abana bane, ndabigaruke ko naje narigwije, ndigwiza. Haleluya. Imana rero itira multiplier baba bonyene yonyene, mbwa yigaragaza muri la Trinité. Haleluya. Munyuma ravuga tureme umuntu asa natwe. Nariko ndavuga kuri ico kintu cha belonging. Imana rero, kubera Imana ari ifite umutima w'urukundo, ifite n'umutima wa famille, ikigira famille yayo na mpwemu na Mana Mwana, baca bagira umuryango witwa Trinité. Nkuko ari umuryango wa Pio, umuryango wa Eric, umuryango wande, Imana igira famille yitwa Trinité. Ikivuga tureme umuntu asa natwe, uyo muntu aratwapartena ko azosa natwe. Nariko ndakubwira ko wewe waremanywe kamere k'Imana ko kuba wapartena quelque part. Rero kubera dukomoka ku Mana, twamana umutima udusunika kuronderaho twapartena. Nico cyuma abapagani, abakijijwe,
abakuru n'abato, hariyo migwi, hariyo association, hariyo amaklube y'umupira, hariyo imiryango, hariyo abasafu, abenengwe, hariyo abo Muhehe, imvukira za Makamba na Gitega, imvukira za Bujumbura, hariyo abavakansiye, hariyo association babuza amaviza, hariyo association, hariyo abapartena muri ibi. Umuntu wese ubikunde n'ubikunda. Abantu barahura ngo biganye kuri etesa etekwa, bakagira groupe, bakaza barahura bakanakotiza. Hariyo ngo bavuka ku muryango ku mutama kanaka kandi bakaronderana. Hariyo abakinanye umupira n'abavukiye muri quartier imwe, barabaye ba papa n'abapapi n'abamami, mugabo bagahura bakagira association igakomera. Hariyo n'abandi barahura, nukuvuga ngo bijya ntimubironderera handi. Umuntu wese arafite ikintu bita imagode. Imagode ntibiraba ngo warakijijwe, ni conscience yacu iva ku Mana. Uwakiza utakizwa, conscience yawe iva ku Mana. Rero icyo bintu bitukura ku Mana nicyo cyama kikurondeza uwundi muryango wapartenamwo, nicyo gituma vyansura kreya vyase murabitangura. Rero Paul atavuga ati jewe natumwe kugira ngo haboneke umuryango w'abizera, kugira ngo mwese muze mu appartene, you belong ku muryango w'abizera. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya. Naco bitwaye aho handuri sinakubwiye uhave, mugabo urahari. Nivyo canke sivyo? N'umuntu apfuye barabaza umuryango wiwe. Kuma mariage muzamubona abaserukiye ngo aba bakaza turafise kamere ko kuba to belonging ahantu. Ni nayo ngorane dufise. Umuntu ashobora kuva muri eglise agasubira inyuma kubera bo bari kumwe basangira ibiyeri n'ibindi ngo bamwitayeho mu ngorane, ariko ishengero ntiryaje. Vrai ou faux? Ibi bintu birasambura abantu, n'urugo birarusambura. Les hommes benshi bapartena barafise amabe atatu, mumbabarire. Hariyo 3B: bus, bureau, bistro. Avuye ku kazi, bus canke voiture, agacaja muri bureau agakora. Mumfashe canke sinabitabona, atashe ni direct à la maison, canke aja mu bandi kumva ibiriko biraba. Akaca yapartena mu kabare, agaca ataha abana baryamye, akabana n'abana atazi arabiwe yavyaye. Babonye umushitsi aje yanyoye agacupa ngo mota nka papa, kubera papa yapartena quelque part. Bijya siwe umuntu wese arakeneye abantu basa, abantu baganira, abantu bamumara irungu. Hari umuntu yambwiye twabana, arambwira ngo none ga pastor kutaha ushika mu nzu ngo utaza kwicara mu bandi ni abahe hariya ku kadirisha. None kubera iki? Ngo none ngo hajya ngo turamenya ngo ibiriko biraba, ngo none ngo umenya gute ibiriko biraba. Nca namaze ati rero naramajije akajamu, none mbega president muraba muri kumwe w'igihugu, ubu twari pereza muri kumwe, aba ministre bose baki muri kumwe bari mu bubare, ngo ya ahura basumba ibiriko biraba. Cyanambwira uti ubiravye neza abantu utabona ni jewe wibaza ko ntazi biriko biraba, kuba ntaje kwicara nawe ku kadirisha sinzi biriko biraba. Ni appartenance twese turondera. N'abamama barazigira, n'abapeiza barazigira, n'abize ico ni ikintu kirengeye diplome, kirengeye amafaranga. Ufite amafaranga ntuyafite, ukene ntukene, wige ntiwige, you have to belong somewhere. Turapartena quelque part. Paulo rero taravuga mwahamagawe kugira mwapartene kuri Kristo Yesu. Ahanini cyo nagira mvuge, imiryango myinshi twapartenamwo ni dukomeretse. Abantu barahindura kubera babaye desu, kubera hariho insatisfaction dufise ituma urondera abantu bazokuzuza ivyo ukeneye. Rero ugatusanga turiko tubironderera ahantu nabo babirondera, ugasanga ngo abantu bakundukize siko bavuga. Uno musi je nafise ikibazo, abantu bose bafise ikibazo cy'ababahemukiye, cy'abatabitaho, cy'ababavuga, cy'abagirane. Kubera iki? Ahantu henshi twapartena si bose ikibazo. Ndafise ibingoye, ndafise ivyo nkeneye, ndaje kwa partena kwa Pio si bimugoye, yaje kwa partena kuri jewe, hari cyo nyitezeko, hari cyo ndamwitezeko.
Yesu ashimwe. Murumva yonja niyo ngorane yo mu ngo. Madame arivyo yiteze, hariyo liste afise. Monsieur harivyo yiteze ko bamuhanagura ibirato, bamwubaha, ashitse umengo ni komanda ashitse, ordre bose tondeka abana, kura girante. Hariyo abagabo ashitse ni ordre. Abashaka madame avuge ordre. Abana tonda, fungura, ijya. Okay. Ari ku makuru televiziyo. Abana mu gitanda. Ari kuri France 24. Umengo haje komanda wa region. Kujyama. Hamizyo bitabaye atasohoka agasubira hariya ya partena. Bariko baramutera inkuru za politike kwa Trump no kwa Ntuzeye batwenga. Madame nawe akitega ko ibintu byose akeneye keya. Hajya ni atanu cyo gituma abadamu babwira abakobwa ati ugende bukebuke. Kwera mudamu samafranga akeneye sigitenge n'impuzu na fondote. Umugore wese yaremanywe kwifuza keya no kwitwararikwa no kumvirizwa. Cyo gituma nayo amajambo menshi abagabo baha make. Kwera abagabo babumvirize bababwire hama bamutera inkuru umuhivyizigiro akumvirize. Njo ituma umugore ushobora gusanga yicaranye n'abayaya n'ababoyi n'abakibatera inkuru n'abakata urupango arakeneye bo batera inkuru. Mesiye naye hayiko gusiga amahera ya vyose ntibikwiye. Jerige mwana ndamutera inkuru mbaka 4 du matin. Je barama Imana yaramaye amajambo menshi. N'ubu novuga ngo umunsi umwe yarambaje ngo none w'amajambo yakuraho ni reka mpora. Umunsi umwe ndahora ngo wabaye iki ngo vuga rero. Twese turakeneye aho twapartena. Hallelujah. We need to belong somewhere. Nico gituma utazobura utumuja mu bantu abari bo bose ariko urakeneye aho wapartena. Igituma amasosiyete atugirira nabi ni kubera nabo nyene baza hari cyo batwiteze ko. Paul yataravuga ati Kristo Yesu yararemye indi kominote yo kwizera y'abantu bahurira mu kwizera. Nivyo nkeneye utabifise utumbwira twizere. Twagiye nani dusenge togota riba utumbwira twizere navyo ufise nanje navyo mfise ariko turi kominote yizera bitaboneka yemera bitariho igendesho. Haleluya. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya. Iganjo gituma dimashe mwaraha n'ubu mwagarutse. Hari amahera babahaye ku muryango. Sibiseke bizugatanga. Kandi udatanze kazi kawe. N'amabati nimuzo yatanga. Na dimashe uzogaruka. Na G12 na seri rugende. L'église. Merci. Amina. Haleluya. Iyi niyo kominote yonyene Imana yaduhaye utazokwigera uba desu. C'est la communauté y'abizera, si y'abahana madeni. Jamais. Oya, n'umuntu wese azoza muri eglise afite ivyo yiteze azogwa. Asubira inyuma ko navyo azoronka. Ariko ni wazuvuga ati I need faith. Nyene ukwizera. Nta kindi nabakeneye ko atari Kristo. Nawe nyene Kristo yabambwe niwe twizera. Ivyo dukeneye come here. Ukubwiye nkeneye ibi nibi jedera mahombi. Tanga. Ukeneye imodoka yindi ingo ndakwereka yiva. Fukama niba tugufukamira ngaha. Murabafukamira baronke canke ari fukamira. Kwigisha umuntu kumusengera vyose aba bazobatizo mu basengere byose mu basengere. Imana nirazi kubikorora kutarabatizo irabikorora afyonzi butu Imana iramfinisha oyiri kurakura n'abana turabafyinisha ariko uri kurakura uri kurinjira rero kubatizwa yabivuze umukozi w'Imana Pio muzoba mwemeye kwinjira mu muryango mushasha wabizera Kristo. Haleluya. Niyo communauté rero muhamagarirwamo. C'est l'église locale. Tu appartiens kuri Kristo nawe ugaca dushira muri église locale. Iyo église rero yo Yesu ashimwe. Ni communauté yo gegenda murorere. Ndazi muri mwisi goye. Hari ibibazo muri iyi si. Ariko biragoye kubaho muri iyi si. Biragoye gutunga umugore, gutunga umugabo, kurera abana. Muri iyi periode biragoye.
umurungika kw'ishure ukariha minervare bakamuherayo boost na droge warishe minervare uwo bigana. Urihira ishuri umwana w'umuhungu agataha yabaye umukobwa kubera uwo bicaranye. Hajya nyene warishe l'argent ni hapfira. None tubashirehe? Oya tubashirehe? Si n'umwigisha yamwishe yicaranye n'umugeyi, yicaranye n'umudroge. Twese inzoga n'ibiki n'imogi bitangura gute n'abagenzi? None bizogenda gute muri iyi si? Ubeho urere, ubeho ukore. Isi mbi, isi cafuye, isi yanduye, isi yuzuye ivyaha. Abwira ariko nimugende babandi ba kominote yo kwizera, mugume mu nzu yo hejuru, musenge, zobarungikira mpwemu yera, zobahundi mwitsa, azobashoboza, azobaha ubushobozi, azobaha ububasha. Haleluya. Benshi bavuga ngo ububashe bwo gushinga intahe si ububashe bwo kuja kuvuga ngo Yesu aragukunda jamais, ariko ngo azobaha ubushobozi, ngo azobaha ubushobozi bwo kunshingira intahe. Mark 16:16 havuga ngo nuko rero ibimenyetso bizokurikira bizera ngibi. Nuba ngo azoduha mpwemu yera kugira ngo ubuzima turiko turabamwo mwisi yanduye, abantu bacitse intege, abantu bazazaniwe, ariko mpwemu yera azokwempakta, azoguha inkomezi muri ibi bihe vy'amafaranga agoye, muri ibi bihe vy'ubuzima bugoye, mu bihe vya pandemi na epidemi nande, mu bihe vy'intambara, mu bihe vyo gukomeretsanya mu mitima, mu bihe vyo kuzazanirwa, mu bihe bigoye. Ariko ngo ya kominote eglise yo kwizera nzobarundamo mpwemu yera. Uyo niyaza azobambika inkomezi, azobashoboza, azobaha guhagarara. Igihe cyose kizoza mon eglise izohagarara, izoshikama, izonesha, izoshinga intahe. Ingwara nizaza nimuzotinya, muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Haleluya. Muzokuzura mpwemu, nimwasenga muzovuga n'izindi ndimi na satani ntazoyumva. Je nasize ngaha tuzizera n'ubu ndibaza ko aruko nivyo. Mu nkosore hari abatavyemera. Je ndemera kuzura mpwemu yera, ndemera ubushobozi bwa mpwemu. Iyo abatari mpwemu yera je nako nasubiye mwisi. Oya we nturi gitangaza nawe ariko waragiye. Hari aba super spirituel, TTS niko tubita, trop spirituel, nibo bagwa kenshi. Kubera bazi yuko bacira imanza abandi, bibaza yuko agakiza bakaguze muri ngaha kuri Kesio muri alimentation. Nagakiza twahawe ku buntu. Hama mpwemu yera niwe agasustaininga, mpwemu yera niwe akagumya muri twebwe, mpwemu yera niwe atuma tugihagaze, mpwemu yera niwe atuma tuvuga n'ivyo tuvuga, mpwemu yera niwe atuma dukora ivyo dukora, mpwemu yera niwe atuma dusenga, mpwemu yera niwe atuma dushinga intahe, mpwemu yera niwe atuma tuvuza induru. Nitwaborewe igisama, ariko ibi nivyo Yoweri yavuze mu gice ca 2, zosuka mpwemu yera mubari mu kigobe bose, mwa muri minefamu kigobe. Haleluya. Ngo nzobasukamo mpwemu yera abari n'umubiri bose. La communauté rero wapartenamo c'est l'église locale. Tuwapartena kuri Yesu agaca kwinjiza muri eglise. Yesu ashima. Marizo muri kumwe turapartena muri eglise. Gari abari ngaha batapartena ngaha bariho. Igenda bivuge ko nigira. Mumumbarize, mbariza kure ntacyo. Urapartena ngaha. Hariyo batapartena hano. Hariyo abantu bari originale mu vy'impwemu, bakubwira ko ari abanyampwemu bari muri eglise universelle yagenewe bose, babakizwaga batagira lokale. None nta bana muzi batagira imiryango batahamo, bataha Rwanda ya Tropicana kuri CCF. Mu gitondo usanga bavyutse hajya hejuru, muhuye nibandi akubwira ati banijore, siko bavuga. Mwibaza ko atamukizwa atagiriye ataha, ni watukana, ni wavuga nabi, ni watubaha. Ariko Paul aravuga ati turi muri communauté yo kwizera. Wapartena kuri Jésus ni automatique utegezo ko apartena muri eglise locale.
nta muntu abaho atagira eglise locale, umuryango yapartenamo. Uyo muryango rero uratuziga mukaturinda. Uyo muryango rero niho you have to belong somewhere. Ni mutaranyoterwa kwa partena mu muryango urafite ikibazo. Nimba wapartena kuri Yesu urapartena no kwishengero giwe. Haleluya. Rero nako mvuga iki, hari abantu barondera kwa partena mu bintu byinshi. Biranaturondera abantu barakurondera ngo twatanguje ikintu gishasha kizogukura mu mana. Banzukira bicarico umviriza ivyo arivyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Ibabwiye ko ndi pastor, je mvuga ubutumwa bwa pastor kwa partner muri eglise. Haleluya. Haleluya. Turakeneye ugasanga umuntu ya partner mu bintu byinshi bikamubuza gukura mu mana. Ndakunda pastor la foi passé yatugishije maturité spirituelle. Gukura mu mana bivana na engagement ya uri kuri yangaja mu mwami, engagement uyangaja kuri uyo Yesu. Haleluya. Eglise ni nka mariage. Mu rugo abantu barakurana. Mariage je na mana babwiye sa marayika babiri tugira duhezagire. Ni eloge, yari eloge mwe mwatwereka ngaha. George basa neza ni fraîcheur. Haleluya. Mugabo bagira batangura ubuzima bwo gukurana. Ni eloge. George yumvise namwe ibi yakabanga. Ujya bazokubakana keneye inkuru gusa za George. Injya ziri ku meza akazijyana inkuru nyinshi akamuye. Erreur ibaye n'ingene madame oyo kwambara impuzu nshasha neza. Wewe ntube numero 1 kuvuga ko aberewe. Iyo ni dossier mugaruka ko muvuye gusenga. Ingena wa protocole n'abaririmbyi bamubwiye ko aberewe. Wewe mwari kumwe mu nzu utabivuze ni dossier. Utuja kugura brochette le soir. Ubitunganye, ubisubiremo. Twese dusaho tugwa. Mugabo arashaka kwambara ikoti imwe panda 10 ans. Atavyibushe ni yindi. Ubu bariyo bantu Messi Ndri barayigabura bakayegera. Yesu ashimwe. Ariko rero turakeneye kwa partner quelque part. Nagira mvuge iyo apartenaho hari ikintu tumaze iminsi imyaka myinshi bita réveil spirituel. Ikanguro. Somera acte 2:42 ndangiriza. Gukanguka mu buryo bw'impemu. Iyo rero wapartena muri eglise hari ibintu bine nyamukuru eglise igenderamo kugira dukipinge canke tugumye la croissance, le réveil spirituel canke ikanguro. Acte 2:42. Vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa 42. Bashishikara cyane ivyo intumwa zigisha, kugira ubumwe, kumanyagura umutsima hamwe no gusenga. Haleluya. Haleluya. Ibintu bigaragaza ko tukeneye ahantu twapartena. Turakeneye kugubwa neza. Kandi turakeneye ibintu bitatu. Turakeneye icyubahiro, ubwiza n'ububasha. Ivyo bintu muvyandike naho ariko barandika. Hari ibintu bigutuma ucurondera ibindi. We need glory, honor and power. Umuntu wese ubwiza, icyubahiro n'ububasha ni ibintu biri mu muntu. Ni ibintu biri mu muntu. Nico gituma muzobona uwabironse akritikwa n'abatarabironka. Burya ni mubizi ko abakene bakritika abatunzi. Mbwa abatunzi ntibakritika abakene. Ivyo mwari mubizi. Kuko abatunzi bakoresha amahera y'abakene. Ivyo nivyo muri business. Hama twese abantu bari à la recherche y'ubwiza. Murabibona ikinjana turimo. Ni mubibona ingene twambara. Ubu ni inzobe urayicrea. Nivyo. Esthétique ni zuru borikata. Chirurgie esthétique. Barakata. Ahashase dimanche prochain nozanaguza ibindi bintu. Ari ibintu bagura vy'igifuwa n'amaboko. Nozangangana na Rambo. Nabiguze ngabishira hejuru y'ikote. Turi mwisi dushaka ubwiza. Turi mwisi abantu bose baberewe. Nta muntu atabegwa baho. Oya, modere tuzibona twese kuri Facebook.
kandi si bibi kubegwa, ntaje ndaberewe. Haleluya, haleluya. Turi mu isi kera, ivyo twababwiye vy'ibutura, no kwereka amafoto ya kera, ikoti n'abanambaye mu butumwa, ukuboko kugira ngo ntako wabona ukuboko, bibiri ngaha, ikoti igera ngaha, ni pantaro ufata sentire, handi hose ni Yesu ashimwe, ni kirato rero c'ibukare kiduga gutya. Amapantaro yacu waba wayahonyoye hariya yaratabutse, ifise ubudeshire hariya, kandi mu rubanza mariage yataruka bakakujana imbere, mukozi w'Imana. Ari umuntu yaciye abaza mu grand sœur ngo ibana ngo musaza wanyu yaciye abumugamba ngo yarakijwa cyabumugamba. None mufatire eme angabi ipantaro pasteur, ni wagabanisha kubitamo sentire ugafata. Haleluya, haleluya. Ariko turi mu gihe twese turabegwa, twese bakazigorora, abadamu bakisiga, vyanse urakoroga. Muravyumva? Mvuze gukoroga mvuze mukorogo, urakoroga ukagira urumva tuka amasarodo kwa fili yaraje, baka byose style ziraza. Amazu abantu basigaye bubakasi vya bindi vy'inzu imwe twaracanuka mona ko yinzu ari y'abavunjayi bose bafise modeli imwe rezane no nanti 80 ni mubizi. Uno musi umuntu urakreya si n'abanjenier ntitubakeneye. Amazu ari kuri Facebook mbwa turabakeneye abanjenier ntiyabe yacengorane mejeje, turabakeneye bakreye bishasha n'ibintu imiduga kera yo karina gusa n'amavewe. Uno musi umuntu urja kuri Facebook ukaja kuri Google ukaja hehe ukarondera imodoka ushaka. Ubu abafise amaherero anagenda muri entreprise ukababwira bakagupima ukacapa na model ushaka bakayifyatura. Turi mu gihe cy'ubwiza cy'icubahiro n'ububasha nivyo abantu barondera. Rero the end of the day tukabibura. Na eglise ari abashaka eglise y'ubwiza, sinzi ko Yesu ariyo umva turondera ivy'ubwiza tukavyitiranya na reality. Icyo dukenere ivyo nivyo ni vyiza, haleluya, amena. Ariko rero kenshi tugumana insatisfaction, tuca tubura, bikatuma abantu bakora ivyaha, bavuga nabi, barondera mu nzira zitarizo, bigereranya n'abandi. Ukabona umuntu araguza umudugu ndafyuye iminwa, jalousie, nawe arayisha ntutuyironka ubwo nyene. Mpata leo sio ndo mpata kesho. Abagabo ntibaronkera rimwe, baba basemana. Aba n'abagore ntibaronkera rimwe dayire, baba basemana nabo nyene. Nuvyimbe yaguze imodoka ngo bubatse inzu, ngo abantu uze bubatse inzu uri na madame, none mwebwe bigende, none uca uyubaka na urazi yo bayakuye. Imana ihezagira umuntu ku munsi wayo, niyihitamo ati no munsi ndaguha inzu, uno munsi zo umuduga akazi zo gahindura, ahinduye akazi mu masengesho kazamva undi umushinzi nahe ku Imana yamudugije, uzumva aho nyene ngo nanje nahise umutwaro nkene Imana impindurire, kubera umse yahinduriye abandi. Rero ivyo bintu turashaka power, turashaka ubwiza, turashaka icyubahiro, tugaca dutakaza umurongo tukabironderera hatariho. Ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe aho biri. Ivyo bintu ni wapartena kuri Yesu, ukiha Kristo, ukapartena muri we, mpwemu yera. Haleluya, mpwemu yera. Na uzokwisiga ikambiri, azogusiga ubwiza, azoguha icyubahiro. Haleluya, azorunda ubwiza bwiwe kuri ivyo bintu bitoya ufise, azovyivangamwo, abimultiplier, abigwize, avyongereko, abicanganye. Ndakunda kwigisha abajene koroka hano muri cyago ukubita akashati k'igihumbi mademoiselle, bazokubwira ati abavakansiye bakuzaniye, kumbe waciye mu Kinindo. We muyera cyagasiga akagire neza, akarato akagire neza, ari uburato bwa mwensheri muraza kumbaza ahantu buri, ugacomoka gutya na wa undi yambaye ivya hatari vy'ubwishime ntitubibone, tukabona uwacaguwa twese ngo uratesa. Si watesa, mwe muyera yaramusize, mwe muyera yaramwambitse, mwe muyera yaramudugije. Hama igihe nicagera
z'ivyo bindi bihambaye. Bizoza utekanye, bizoza udahagaritse umutima, bizoza ata amajambo wavuze, bizoza atawe widogeye, bizoza atawe uri kuratuka, bizoza unezerewe, bizoza uhimbawe, bizoza bitume ufasha abandi. Haleluya. Kugira rero gumye ikanguro rya mpwemu, ivyo bintu bine shengero ry'Imana. Acte 2:40 bavuze ngo bama bagirana, bashishikara cyane ivyo intumwa zigisha, kugira ubumwe, kumanyagura umutsima hamwe no gusenga. Ni ibintu bine mu byandike. Ibi ni ibintu bigumiza ishengero muri réveil spirituel. Hari igihe tugira ibikorane vy'ikanguro, hari igihe dupanga ikanguro, mugabo hari ikanguro rindi ryo muri eglise locale, niryo ku muntu ku gatwe kiwe. Agumane the revival, umuntu agume anezererewe ivy'Imana, umuntu agume aryohererewe ivy'agakiza, kandi umuntu muri ubu buzima ntacike intege. Ahari hose agumane the spiritual revival, aguma aryohe, agume yumva ivyizigiro, kandi aguma azi yuko tomorrow it's another day, Imana igiye gukora ibikomeye. Agumane uyo muriro. Ntituri mu biyonjorora, niko birivuga, ntituri mu biyonjorora, ariko turi mu bakura, turi mu babandananya nawe, turi mu bashikama bashize amanga, kandi turi no mu bantu Imana yahamagaye bazana impinduka. Aho ibintu bipfuye bazana ubuzima, aho ibintu bimeze nabi babivyure, abacitse intege tubatera inkomezi. Haleluya. Ntituri mu biyonjorora. Ngo basenga. 2 ijambo ry'Imana mu byandike, ijambo ry'Imana basenga. Ubumwe nico bita fellowship, agape, harimo no kumanyura imitsima, ingaburo yera. Hariho ubumwe, unité, fellowship, communion. Rero mu Kristo avuga ngo yapartena mu ishengero, atabana n'abandi mu ijambo, apana ibinyene ndiko ndavuga ngaho. Bijya muzosubiramo muri cellule, bijya musubiramo mu mazu, bibi biyago birira bivuga neza ngo mu kanwa kanyu havemo ibiyago vyiza, ntiyavemo amajambo mabi. Terana intege, ibutsanya ijambo mwize, vugana ibintu byubaka. Ivyo navyo vyubakira hehe? Uri kumwe na bene data in the home cell, barizo muri kumwe turaza muri cellule, ntimubazanya kubera ari ababoyikota, kubera atabaderege dushiraho. Ijambo, gusenga, udasangira n'abandi, udakusangira, sangira n'abandi. Burya gusangira ni ikintu gikomeye. Umutsima, inyama, indya, izo brochette natwe turazigerega, bakizo barajya brochette karika. Hari abatubwiye ngo ukizi izo brochette urayijya, zijya nyama s'Imana yaziremye. Agape amaserire tumako ama brochette, akompanye na sempre nandi n'ama demi pure na un quart de pure. Twaranahezagiwe ntitunywa n'inzoga, Imana ituma tugira ka apeti. Gusangira n'abandi, guteka indya. Haleluya. Si ngombwa munavuna umuntu seriri berako, oya zuge mu isarade, undi azana ifana, undi azana iki, kandi batabizi. Kubera ivyo gupanga biravuna, muca mubigira trarara, ariko kwamizako. Burya abantu bama mu kabare ntibabipanga. Ariyo nuvuga abanza kuraba bariyo agaca hindura. Mugaba bakizwa inama komite yo kuzojya umuceri n'ifiriti. Tugira inama ndende n'amasengesho maremare, tunabisengera Satani ntabizibire. Umuceri uri ku ibotike, ibiraya biriho, amavuta ariho, tukabanza kwirukana Satani. Turi trop spirituel. Abapagani bagira basangira, aramutelefona, "Aro koroka ngaha, naguye ku kantu." Aba yakorose. Abakizo ngo tugire iminsi 3 y'amasengesho, dusengera agape. Banza mu membe ndajya kwanza mu burasenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Je nabwiye amaserire yo muri eglise, umuntu aguye ku kanoti, hitana ibintu serire yose uyizane, cyangwa ugire undi muntu babiri, mufatanye muri babiri, mumugire ibintu bisanzwe. Mugize bikomeye mwapanze, cyangwa mugira igikorane, mutumire muri quartier, mutumire ababanyi, mugire. Muga umuntu aguye ku kanoti, hitana amahamburugera bakwiye, cyangwa amapizza n'ibindi n'amakazi y'ifana utereke ngaho. Mwene twasorora nk'ibihumbi 100 mu kabare utarakizwa. Ya ukamengo ukizizwe rero na dimu banza kubaza ngo mbengu bya dime bigenda gute?
wigiye bavyigisha Siona ngo sindabita umuntu amaze imyaka 5 10 muri eglise ngo je ngo sindatahura ivy'amadini ngo burya navyo ntahura umaze imyaka 10. Rero iyo utanywana n'abandi ntavyo uzotahura. Ndiko ndabwira igidukipinga mu muriro wa mpwemu. Niturondere bafre nini no guhamagara abantu bose n'amakorale yose kwera tuwe mu ikanguro. Ivyo turabigira abantu bahejeje bacabakama. Nimurabibona ibikorane biraba evenement iya des evenements zidushusha zikashusha bakizwa evenement iheze bamara imisi bazimye basubiye mu bindi ukazamva barabaza ngo ibana ngo ntiduherutse muramaze kubona imiduga y'ubu ntibagishitura n'ama automatique kera yari yakoreshwa n'abateri imodoka irazima ibana muri sugume bagasunika shitura shitura atagira amahera yo kubaha yararindira bakashikana hamanuka gutya gashitura bakarindira ngo aruke kwa magashi zem gatishiduka kagenda ngo boss rero umukizwa ishengero ritama mu gusangira ijambo mu gusenga mu kunywana mu gupartaja mu kuganira rishidugwa na evenema. Ukazamva umuntu ngo ndakumbuye akaruwanje ari umuntu akigize ngo ndakumbuye hano basenga ukumbura gutanu basenga urimo Yesu muri wewe. Ni nk'umugore muhura cyangwa umugabo ngo ndakumbuye umugore wanje ndakumbuye madame ndakumbuye Messi urakemesheje tuzi ko mubana mutahana misi yose muri kumwe gutukumbura Yesu ari muri wewe mpemu yera ari muri wewe ukuhura na bene data bibutsanya ivya mpemu bwirana zaburi n'amatazirano n'ijambo ry'Imana mwongere musenge ubudahumeka kubera mamane spiritual revival wamukangutse mu mpemu bizotuma mumva ijwi ry'Imana bizotuma Imana ibaganiriza bizotuma Imana ivuga lundi ivuga matin ivuga soir ivuga mardi ivuga après-midi ivuga mwijoro bizotuma muca muba communauté yo kwizera iguma yumva ijwi ry'Imana n'ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire haguruka dushima Imana. Haleluya haleluya Yesu ahimbazwe mu ntizi amen y'abantu bari mu ikanguro. Haleluya wapi munanisondeka mume amen ituma ngenda ndabavuga neza ko muri mu mpemu. Haleluya Imana yamaye umugore asenga bukebuke je madama arasenga bukebuke yicaye turiko turasenga mu cyumba kicara akavuga bukebuke je nanje niko narezwe ndiko ndavyiga ko bija ku rutonde twe twarezwe usenga utambuka pastor arabiza abashakarara ugakati korosi ugakubita ngo murabo shakaya mama sheke niko narinzi kusenga Imana ikumva. Umunsi umwe ndamubaza none ubu uri kurasenga wowe uri mu muriro uri kura arambwira ati none wo kumenga uri kwamagara Imana iri mu ngagara turi mu kibenga. Eba yaranshize hasi yambwiye ati none jewe Imana ndumva ko turi kumwe kandi rankunda kandi singoma ndayimena amatwi ndayitegeke ariko we agira untera ubwoba nkibaza ko nkubita ingumu. Turafise umunsi wacu wa lendi twamatuganira tugira inama dusubira mu byageze uko byagenze urumva nkaca numva Imana singomwa ntera ingumu nawe nyene tukavugana ati yasawa rimwe na rimwe nzohora nduza ndagufashe basi wumve ko turi mu mpwemu twese ni nanze nzohora manuka basi kandi ukumva umengo biraryoshe ugasenga bukebuke ukumva ijwi ry'Imana kumva Imana turakundana. Ibyo byose biva kure. Hari hano twakuriye hari hano bakuriye mu miryango iri free hariyo n'abandi bakuriye mu miryango papa mama les enfants bari pause no gusenga basenga bari pause hari abakuze bari libre no gusenga basenga bari libre murantahura gahemu rero bivana ariko igikuru twese usenga uri libre usenga uri free ariko Imana iguhamagarira kwa partena kuri Jésus wa partena kuri Jésus wa partene mu muryango ari we Eglise locale. Ivyo bizotuma uguma mu ikanguro uzotuma uguma mu ikanguro. Sidakwifuriza ko umuntu akumbura Imana akumbura ivy'imwemu ariko wame mu vy'imwemu wamane n'Imana wame muri uyo muriro wa mpwemu yera. Haleluya reka tuduze ibiganza vyacu baturongore iminota nk'ibiri gusa. Nagomba tugiranira isengesho. Haleluya nagomba tuduze ibiganza vyacu bakono bikimasi
mwamina kwihaye. Reka tugirire isengesho gomba kono bikimazi. Nagomba ugirire isengesho umutima wawe uti mwami Yesu ndagomba tugiranire isengesho mu mitima yacu uvuga uti mwami Yesu ndagomba kuba ikimazi, ndagomba kuba uwawe, ndagomba kuguma mu muriro wa mpwemu yera, ndagomba kumva ko mpagaze mu kwizera kandi ndagomba kurongorwa nawe. Mwami Yesu ndagushima kuri Mana nziza, Mana ndakwereka ubwoko bwawe, abantu bawe, Mana bagire neza, wakomeze bagume mu muriro wawe. Mwana Data ndagushimiye ko irari hanga rya partena kuri wewe kandi abari abana bawe. Mana urabazi, warabahamagaye, warabatoranije. Mana ndasengereye umuryango, ukomeze kuwukomeza, ukomeze kuwambika inkomezi, ukomeze kubashyira mu muriro wawe n'ivyizigiro no kwizera muri wewe Mwami Mana. Data ndagukengurukiye, ukomeze kubagira neza, ukomeze kubuzuza ubushobozi n'inkomezi zawe Mwami. Data ubahezagire kandi ubagire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana